Hello guys, nizere ko mumeze neza, nkaba ndabahaye ikaze kandi kuri episode ya kabiri. So ndabashimiye cyane abantu babashije gupartage ijya ya mbere, nukuri ndabashimiye. Hama kandi uno munsi rero nakashaka kandi tuganire ku yindi sije, ariko imbere yuko tunja kuri iyo sije ya kabiri, murabizi ko iriya ya mbere nababwiye yuko tuzobanza tuganire ingene umuntu ashobora kugaburira umushaha wiwe kugira rapidement tuce tujya mu yindi sije ya kabiri. Nagomba ndabapartage inzira zibiri, imwe ni ica mu matwi, iyindi ica mu maso. Donc ibintu turabisha amaso n'ibindi bintu twumviriza, izo ni inzira nziza zikatwafekta positivement cyangwa zikatwafekta negativement. Mbara ari uri umuntu ukunda ama réseaux sociaux, igihe turiko turaraba ibintu ni twebwe tugira shwa iyo tugeze hagati kuri etape yaho hazi ibintu tutiteguriye, ni twebwe turigira shwa yo kubihereza umwanya canke tugapasa tukabandanya mu bindi vuba umuntu atarinze kubitebaho. Hanyuma ikindi naco mu bintu ducisha mu matwi navyo, ndashobora gufata nk'akarorero k'amarigara canke inshuti, abagenzi. Mu ijambo ry'Imana riravuga ati ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Isigura ngo nitwihende yuko dushobora gukontrola ibintu, imigenderanire mibi canke ama habitude mabi aza tukaguma twibaza ngo turafise controle yo kuca yo kubigera tukagira gute. Umuntu aguma ari umuntu, nk'imbi ijambo ry'Imana ryavuze ati nimwibaze ngo mufise pouvoir canke nimwibaze ngo murashobora kugira ubwo bujanja bwo kumunesha ikibi mukiguma iruhande, uko Imana izi abantu yaremye, irabizi, irazi capacité ziwacu, irabizi ko iyo ikintu kigumyeho iruhande, iyo gihaye umwanya munini birateba bigacika habitude. So nukuvuga ko ibintu tugaburira umushaha wiwacu tugomba kwatira attention y'ibintu twumviriza canke ibintu turaba, kuko hako uryohera abantu ariko wowe ugatakaza umutima wawe, upfuma ukwepa abo bantu ariko umushaha wiwawe ugakira. Kuko bimaze iki kuguganya isi yose hama ugatakaza umushaha wiwawe? Bikanyinjiza rero kuri sije y'umunsi, nkeneye ko dusangira ku kintu citwa ubushobozi canke power y'ivyiyumviro. Rero iciyumviro ni arme nziza kandi ni na projet, ni ikintu gishobora gituma ucrea ama projet, ni ikintu gituma ushika ugera ku bintu byinshi cyane, ushobora nawe kubigeraho nawe ukaba fier. Ariko kandi ibyiyumviro hari igihe rimwe na rimwe bizamo ubumara, kandi uzorabe akenshi iyo umuntu arinze agasohora ijambo ribi, iryo jambo riteba rikaba karaktere yiwe. Kuko iyo umuntu ashitse kuri level, non seulement iryo jambo aba afise muri wewe, ariko akagira kuri level arisohora, usanga iryo jambo rica rihinduka lifestyle yiwe. Abantu tufise ingene tumeze, ariko umuntu aca ashaka guproteja kiriya kintu akaca ugiye confirma nagisohoye none. Rero umwansi ingene akora ari uwo mwansi dufise twese, ntibisaba kuba uri umukristo, ntibisaba kuba uri umu isilamu, ntibisaba kuba uri ufise muri iyi dini rya hehe ugira gute, ariko umwansi twese dufise ngaha ni Satani. Niyo ubonye umuntu agukoreye nabi, nuko nawe nyine aba yaracitse igikoresho kiri faible Satani ashobora gukoresha muri faiblesse yiwe kugira ngo akubabaze, kugira ngo aguprovoke, atume nawe ureagisa nabi, aca gupusa nawe kugira wishure kuri iyo reaction canke kuri iyo action uwo muntu aba yagugiriye. Umwanya umwe uzosanga wamaze kurirekura iryo jambo, kandi iyo wamaze kurirekura ijambo nico kintu conyene iyo urekuye gutya udashobora no kugaruka. Haba hasigaye gusa ko iryo jambo rigenda rikagira impact ku muntu aba yamaze aryumvirije,
kandi bishobora kuba ari impact nziza nimba ari ikintu ciza uba wavuze, nimba uri umuntu aguma repeta ibyiza muri we, aguma yiyumvira abantu neza, aguma afise urukundo mu bantu, atanabi yifuriza umuntu. Mu ijambo ry'Imana avuga ati igiti ciza cama ivyamwa vyiza, igiti naco kibi kikama ivyamwa bibi. Iyo umuntu afise habitude yo kwama avuga nabi, iyo umuntu afise habitude yo kuguma avuga amajambo atabereye, amajambo arimwo ibitutsi, amajambo arimwo ishari, amajambo arimwo inzigo n'ibindi bibi, nuko kwanza nibiba bitanguriye, nibiba vyiyadukije ngo bigasohoka gutyo, nuko mu mizi, mu vyiyumviro vyiwe aba ari ivyo bintu bihoramo, nivyo bintu biba bimuhoramwo, nivyo bintu ahereza umwanya munini. Ariko rero mu yindi part, mu yindi kote, umuntu yama yiyumvira positivement, umuntu w'umunyamahoro mu mutima, iyo habaye situation mbi agatsitara ku muntu canke umuntu akamutsitarako, ari mbabarira, nta kibazo, it's okay. Kubera iki? Ni umunyamahoro indani. Ariko iyo umuntu uguma wiyumvira ibibi, uguma widogera muri wewe, uguma ureka biriya vyiyumviro bikamera muri wewe, bikakugumamo, ukabihereza umwanya munini, ni usanga niyo umuntu agutsitayeko, urabona, usanga umuntu aguce, umuntu niyo akubonye agutsitayeko, ariko kubera gusa ririya shavu, umengo ririya shavu ryose ufise umengo worimutako. Kubera iki? Nivyo biri muri wowe, nivyo vyuzuye, urumva bigeze ni nka puberi ibaye full. So tugomba kumera nka puberi, turi abantu twese. Ariko Satani ufite niyo umuntu atamuntu n'umwe ari parfait, atamuntu n'umwe yigera ku aba 100% parfait, ariko hari ibintu byinshi unesha iyo uri umuntu w'umunyamahoro. Niyo bishitse ugatsitara, utitara kuko uri umuntu, ariko si ibintu utebako cyane, kuko ubuzi ko si ibintu ugomba guhereza umwanya, si ibintu ugomba guhereza agaciro. Biriya majambo mu kuyagwanya, mu kugira ngo uyastope, mu kugira ayo majambo areke kugira, nuvura ururimi rwawe, nuvura umunwa wawe, ariko uvura ivyiyumviro ufise indani muri wewe. Iyo ikiyumviro kije ari kibi ukaciciramo uwo nyene, kuko twe nyene Imana iratubwira ati examine tu, nuvuga ama esprit yose tugomba kwegza, ivyiyumviro byose, amajambo yose tugomba kwexamina kugira ngo tumenye iki kintu kizanywe n'umwansi canke kizanywe n'Imana, iki kintu ni kibi canke ni ciza. Hari igihe Satani abiprofitiramo akagutera ikiyumviro kibo, kibaza ngo wavyutse nabi, ukumva ngo uya muntu vraiment yavyutse nabi, yagize gute. No, Satani yamaturindiriye umwanya unyawo, umwanya occasionnel, kugira ngo aze uwo mwanya nyene agushiture, canke uwo mwanya nyene awukorere ko, kugira ngo agutere umutima mubi, kugira ngo agutere inzigo, kugira ngo agutere ishari. Yesu avuga ngo naragijwe na byose, nta kintu na kimwe kitigeze kimugerageza. Nuko igihe yaza ngaho ku isi, abantu byitwa ko ari abantu, ashobora no afise puissance yo kubagirira nabi canke kubakiza canke kubica, abona ingene bakora mutreta nabi, amubwira gute. Satani nuko gusa muri partie ya Bible bavuga kiriya gihe yageragejwe inshuro zitatu, hama Satani aragenda. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ko yageragejwe n'ibintu ubwoko bwose, amaka yose umuntu ageragezwa. Rero nukuvuga ngo nta kintu na kimwe twege ducamo Yesu atigeze acamo, yaba mu madesire yo mu mubiri, yaba mu byiyumviro bibi, yaba mu bintu byo gusunikira kumva ushaka kwanga umuntu. Ibyo bintu byose byaramuteye Yesu, ariko ibyo bintu byose yarabinesheje. Atani cyaha yigeze akora, baramubamba ku musaraba, ariko ijambo ryamusohotsemo ryari rihe? Pera babarire, ntibazi ibyo ariko arakora. Aho umuntu ariko ashobora kuguhora ubusa kabisa, nta n'icyaha wakoze, nta n'igitutsi kigeze kiva mu kanwa kiwe, ariko abantu baramugiriye shari,
juste kubera ko arakiza abantu, juste kubera abantu batangiye kuva mu isengero bagenda kumviriza amajambo ariko aravuga, umuntu ariko araca mu mabarabara agenda avuga bonne nouvelle, abantu bakareka kuja mu masengero bakaza bakamukurikira. Abanyamadini bagira inzigo, bagira ishari, batangura kumutera kuraba ingene bazomwica bamuhambe kugira aveho, hama barekipera abantu. Abafarisayo bararetse ishari ribameramo, bararetse umwansi abatera ishari, abagira gute, abatera umutima mubi, batangura kugirira jalousie. Umuntu atariko aratuka abantu, akiza ibimuga, akiza abantu bahumye amaso, akiza abantu kandi ari abantu bo mu mafamiye yabo, abantu bo mu makomite, bo muri komite yabo vraiment. Umuntu ukabona ari ukimuga cawuragiye cyo muri quartier, ukabona yatangiye gutambuka, wowe muri wowe ibyo nubibona, nubihe valeur juste ngo kubera ariko arigisha abantu benshi bakora mukurikira. Vraiment ingene abantu bari egoiste vraiment. Byukuri ibintu tureka bikaza mu byiyumviro by'iwacu, tukabihereza umwanya, tukabihereza icyicaro. Ibyo bintu ntibyicara gusa ngo binyugwe, ahubwo bitangura gufata ama-action, bitangura gufata ama-action yo kugira ngo bikanaduhindurira na caractère y'iwacu, bigatuma aho twari turi abantu beza dutangiye gucika abantu babi, dutangiye gukorera nabi abantu, dutangiye gukorera kwanga abantu, dutangiye kugasha ubuzima bw'abantu juste kubera iyo egoisme yatujemo muri twebwe. Natwege gusa natwege responsabilité yacu yari kuyo kubyica hakiri kare, ariko tukabireka bigakura gushikaho bitangura kudusohokamo muri twebwe. So Imana rero idufashe cyane, idufashe kabisa kugira ngo idire ubwenge bwo kumenya yuko ibintu byose twiyumvira atari ibintu byera de. Muri iyi si hariyo gukora icyiza, hakaba no gukora ikibi, kandi muri ibyo bintu bibiri byose ni twebwe dufise shwa yo guhitamo, mbega nkora icyiza cyangwa nkora ikibi. Kujya imbugita, iyo ufise imbugita ishobora kwica umuntu cyangwa ikagufasha gutegura imfungurwa, ikagufasha gukata inyama, ikagufasha gukata ibitunguru cyangwa ibindi n'ibindi mu bintu byo gutegura byo muri cuisine. Uko nyene niko ibyiyumviro by'iwacu, turashobora kubikoresha mu kuduteza imbere, turashobora kubikoresha mu gukorera ineza abandi, mu kwempakta abantu ibyiza, cyangwa ugasanga iyo usamaye, iyo uretse umwasi akaguteramo ukamuhereza umwanya, muri icyo gihe ibyo byiyumviro bigufasha mu kuhwina ubuzima bw'abandi, bigufasha kugirira ishari uwundi muntu, bigufasha kwanga umuntu juste gusa ukamwanga, ugashaka ntatere imbere, ugashaka ukumva nyine ko hatagomba gushika ahantu heza, cyangwa atagomba no kuryoha, agatagomba no gutwenga. Amen. Ukumva ko umuntu adakwiye no gutwenga, twenze ukaca uvuga risura. Ibyo rero tumenye ngo umwansi tuba turiko turamuha intsinzi. Iyo uhisemo gukora iciza, uba uriko urakorera Imana, uba uriko urashimira Imana, uba uriko uraha Imana icubahiro. Ariko iyo uhisemo gukora ikibi, wumve ngo Satani uba uriko uramushimisha, ariko non seulement uba uriko uramushimisha, ariko n'impembo yiwe azohembwa mu munsi w'iherezo, niyo mpembo nawe izoba ikurindiriye. Kandi iyo mpembo twese turayizi, mu muriro udahera, n'ahantu hataryoshe, aho Satani azoba ariko arasufra, nawe uriko urasufra. Rero Imana idufashe tugaruke mu nzira nziza, inzira y'Imana, inzira yo gusuzuma ibyo tugiye kuvuga, ibyo ibyiyumviro biratuzamo, tukamenya yuko ibyo byiyumviro tugomba kubyica hakiri kare, kuko nta mwanya tugomba kubiha ntaki, kuko niyo umuntu ahezagiwe umenya yuko umuhezagiro uri iruhande yawe. Iyo umubanye ahezagiwe uramenya ko umuhezagiro ugomba gushikira. Rero nube complexe, ntugire ishari ugirira umuntu, kuko mu buzima bw'umuntu iyo umuntu ariko
iyo umuntu anezerewe, iyo umuntu ateye imbere, iyo umuntu agize ibakwe, nta kintu kigabanuka mu muhezagiro wawe, nta kintu kigabanuka mu buzima bw'iwawe. Kandi ni nk'uko uwo muntu apfuye, uwo muntu abivuze, nta kintu gihinduka mu buzima bwawe, nta kintu kigabanuka, nta kintu congerekana mu buzima bwawe. Rero niyihe mpamvu yotuma tureka ivyiyumviro bibi biduvukemo kugira ngo twangane, kandi twari dukwiye kuba umwe, ko twese turi umubiri umwe, turi umubiri wa Kristo. Kurya umubiri iyo ukomeretse ku rutoki, umubiri wose ubabara. Iyo ukomeretse ku mano urunama, amaso arunama, umutwe ukunama, intoki zawe zikunama kugira ngo urabe aho hantu ukure uducafu, uhavure, usiga umuti. Uko nyine niko umuntu umwe iyo ababaye, umuntu umwe iyo aryohewe tugomba kuryoherwana nawe, umuntu umwe iyo ababaye tugomba kubabarana nawe. Twese tukumva yuko tugize umubiri umwe, ari wo mubiri wa Kristo, kugira ngo tubashe tumenye neza ko umwansi twese dufise ari umwansi umwe, atawundi mwansi dufise ngaho kw'isi, kuko abo turwana saba inyama n'amaraso, ariko ni impwemu mbi. Ndabashimiye kandi rero kuba mwafashe umwanya mugakurikirana kino kiganiro cya kabiri muri iyi podcast yanje. Imana ibahezagire cyane. Umunsi umwe ndifuza kubazo basangiza intahe yanje y'urugendo, kugira ngo nshike aho nemera umwami, nemera Kristo, kugira ngo ndabasangize urwo rugendo. Sinzi umunsi, sinzi nimba izoba ari episode ya kangahe, ninaronka ako karyo ku bugombe bw'Imana nzobasangiza intahe iwanje, kuko bisaba n'ibintu byinshi narayibahiye, ibintu byinshi ari igihe mora ndi mu bintu aca nibuka ikintu kigeze kumbaho kera, nkibuka ikintu mu bintu byatumye haba changement mu buzima bw'iwanje, kandi nari mfise impamvu nyinshi yo kuba umuntu mubi, yo kuba ikintu kibi, nkaba nyine umuntu w'umusazi cyangwa nkagira gute. Ariko ibyo bintu byose iyo ndabyibutse vraiment ndashimira Imana kuba narabashije kwimenya, kuba naramenye Yesu arampindurira ubuzima. Ndamwizera Imana ndiko ndavuga, si Imana juste numvise abantu bambwira cyangwa babivuga na jewe ngashaka gusubiramo ibyo bavuze, ariko ni Imana nabonye mu buzima bw'iwanje. Abantu banyegereye barazi ubuzima bw'iwanje, kandi barabizi ko ibyo bintu nta kintu, ni juste Imana tu, ni Imana kabisa. Abantu banzi barabizi ko ubuzima bwanje bwahinduwe n'Imana, ata kindi kintu. Kuba ndi muri kino gihugu ni umugambi w'Imana, kuba ndi muri état d'esprit, ibyo byose ndabikesha Imana. Rero Imana ibihabwe n'icubahiro, kandi ndakwakurajije wowe kuraraba iyi video yuko niwizera Imana nizera, niwizera Imana yo mwijuru, si Imana ishobora kugusiga kwa wundi nyene wari umeze. Ni Imana iri capable yo kuguhindurira ibihe, ni Imana iri capable yo kuguhindurira état d'esprit, ni Imana ishobora kugukiza ivyo bikomere ufise mu mutima, ni Imana ishobora kuguhindurira ahantu hari umubabaro ikaguhereza umunezero, ahantu hari intambara, hari ingwano ikabiguherezamo amahoro, hamugakira complètement. Niyo hajemo intambara ikaguhereza inkomezi zo kubinesha, hamukagenda ukura umunsi ku wundi, ukagenda uba meilleure version de toi-même. So Imana rero ibabandanye bagirira neza. Ndabakunda cyane. Gushika ku yindi episode ikurikira. Ciao. Furaha moyoni, amani moyoni. Yeah, get out. Yeah,